Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije aho muherereye mu banyu no mu vyanyu. Ni jewe Janvier Manirambona nsanzwe ndabatunganiriza kino kiganiro yaga muganga gifise intumbero yo kuganira namwe ku bijanye n'amagara meza, ni gute twokingira amagara yacu kugira ngo ntasinzikazwe n'indwara canke ingorane izi na ziriya zitandukanye amagara ashobora guhura nazo, ni gute umuntu yozitira ataronerwa, ni gute umuntu yoshishikara guharanira ko amagara meza adahungabanwa, ibintu nyene nk'ivyo. None rero ndafise icigwa nagomba ko dutangura uno musi. Twari tumaze iminsi tuganira mu bindi biganiro bitandukanye, twararabiye hamwe amabi y'inzoga, amabi y'ibiyayuramutwe, ni ukuvuga ibijanye alcool, inzoga ziboreza n'ibindi bitari bike twashoboye kuganira. None rero uno musi mfise ikiganiro kivuga ku ndwara novuga ngo zo mu mutwe, indwara zo mu mutwe abandi batavuga ko cyangwa bavuga ngo abasazi, bya bindi bavuga abasazi, mugabo uravye neza usanga hariho indwara nyinshi zo mu mutwe mugabo zitaba zirashika kuri urwo rwego kuko kuvuga ngo naka n'umusazi, naka arasara, naka. None rero ico nico kigo nagomba ko tuganirako uyu munsi. Nagomba ngo turabire hamwe igice ca mbere kubera yuko tudashobora kubivugira rimwe byose. Nagomba ngo turabire hamwe tuduce hirya no hino intangamarara, hanyuma duce turaba imirwi y'izo ndwara. Izo ndwara ingene zigabuwe mu migwi ishika ku migwi 6 niyo tugomba turabe. Hanyuma muri kino gice c'uno munsi turabira hamwe novuga ngo indangura kintu ya buri mugwi w'indwara canke se ubwoko bw'indwara, imwe muri izo ndwara zo mu mutwe. Hanyuma duce duheza turabire hamwe mbere n'ibiharuro bishikirizwa bivugwa hirya no hino mu binyamakuru, mu bitabo, abanditsi n'abashakashatsi bavuga ko ivyo biharuro ari vyo bigaragaza uwo mugwi w'izo ndwara hirya no hino ku isi, kugira ngo mwumve igitigiri canke se novuga ngo estimation, ibitigiri by'abarwayi barwaye iyo ndwara ku isi bamaze kumenyekana uko vyoba bingana, kubera murazi yuko hariho abamenyekana hariho n'abatamenyekana, na cane cane ko hamenyekana abagenda kwa muganga canke abagenda mu zindi nzego dushobora kuvyandika hanyuma zigatanga amaraporo, hanyuma ya maraporo akaba yoshika kure gushika hariya mw'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ariryo bita Organisation Mondiale de la Santé, OMS mu mpfunyapfunyo y'igifaransa. Indwara rero zo mu mutwe twakwita ngo ni ama maladie mentale canke les troubles mentaux, bavuga yuko zifata canke se zirwawe, abazirwaye no kuvuga amene majambo, abarwaye indwara zo mu mutwe hirya no hino ku isi ngo baba umuriyaridi w'abantu. Muri ico gihe ngo uharuye ku bantu bari mw'isi usanga rero ngo ari hafi ngo umuntu umwe ku bantu 8. Ni ukuvuga ko ufasha abari mw'isi ukabagabura ku buryo buri mugwi wose ubamwo abantu 8, muri iyo migwi yose y'abantu bagizwe n'abantu 8 kw'isi yose, bose usanga umwe muri bo arwaye, ubagabuye ubanganishije nyene. Ukuvuga ku mugwi w'abantu 8 mw'isi umwe muri bo aragwaye. Muri majambo bica vyumvikana yuko twovuga tuti kumbure rero ni kimwe c'umunani 1/8 y'abantu baba kw'isi baragwaye, barafise troubles mentaux, barafise indwara zo mu mutwe. Ubundi nawe niwe yavuze ngo abantu bose n'abasazi, ngo ariko ico basumbasumbanya gusa ngo n'amadogre. Giragwa biterwa nuko hari igihe usanga umuntu bishika akifata ukuntu kudasobanutse, kudatomoye, kudatumbereye, hanyuma abantu bakabona yuko uwo muntu atifashe nk'umuntu akomeye, nk'umuntu afise ubwenge bukora neza, ku buryo bavuga ati oya uyu muntu ahubwo ntakomeye neza. Hanyuma rero murumva yuko ivyo bitigiri ari bitigiri bitari bito. Hanyuma rero baca berekana ngo indwara
bita ngo ni depression. Turaza kuraba depression itari cyo muri definition cyangwa se mu ndangura kintu duheze tuyiganireko. Icyo bita rero ngo depression hamwe na anxiety ngo ni zimwe mu ndwara ngo novuga ngo abazigwaye ari benshi, ni zimwe mu ndwara zikunze kuboneka cyane, zikunze kwibonekeza mu bantu ngo ku buryo mbere ngo zateye ziyongera ngo ku rugero rw'ibice 25 ugereranije no kuzahora zahora zifata abantu. Urumva ko ziyongereye, igitigiri cy'abantu bazigwaye cariyongereye cyane. Mbere ngo bakavuga ngo mu gihe ngo caza COVID-19 ya cakiza c'indwara ya COVID coronavirus nambari ngo ya bwoko bwa 19, kuvuga ngo ico gihe ngo baravye ngo basanze abantu bagwaye izi ndwara zo mu mutwe zigwiriyemwo ico bita depression hamwe na anxiety ngo bariyongereye ku rugero rw'ibice 25% kugereranije nuko byahora. Uko niko ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi ribivuga, OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Bavuga kandi yuko ngo izi ndwara zo mu mutwe ngo abazirwaye ari benshi cyane rwose, ku buryo mbere ngo uravye hirya no hino ku isi zituma habaho impfu nyinshi, abantu bagapfa hataragera, bagapfa bakiri bato, bagapfa batopfuye, nyine murabyumva, zituma habaho impfu nyinshi ku isi izi ndwara zo mu mutwe. Kandi bakavuga yuko izi ndwara zo mu mutwe ari kimwe mu bintu bihambaye bituma abantu babaho badashoboye gukora ibikorwa, kwiteza imbere, kwitaho amagara yabo, kwitaho imiryango, guhahira imiryango hirya no hino ku isi. Ngo burya ngo ni zimwe mu ndwara zituma abantu benshi bibananira kwitaho no gusatira ubuzima kugira ngo bashishikare kubaho neza. Hanyuma rero murumva rero iyo ntangamarara ikitubwiye iratweretse neza yuko izi ndwara abazirwaye baba umuriyaridi ku isi, kandi ushize mu migo usanga ari umwe ku bantu 8, no kuvuga ikigira 8 kimwe ca 8 1/8 y'abantu bari ku isi ukurikiranye gusanga bafise ibibazo by'indwara zo mu mutwe. Tubonye kandi yuko depression, yitwa depression yitwa anxiety, ari zimwe mu ndwara zikunze kwibonekeza cyane. Tubonye kandi yuko izi ndwara ziyongereye cyane ku rugero rw'ibice 25% kugereranije nuko zahora zimeze. Izi ndwara zibiri zikaze cyane zikunda kuboneka cyane zitwa depression na anxiety. Tubonye kandi mu gihe ca COVID ho ko vyiyongereye cyane. Tubonye kandi yuko hirya no hino ku isi abantu benshi bibananira gukora ibikorwa by'iterambere, kwiteza imbere kubera yuko barwaye izi ndwara. Hanyuma rero twagomba dusimbire ku migwi ingene izi ndwara zigabuwe, turabe iyi répartition des troubles mentaux uko izigabuwe mu migwi uko zimeze. Aha rero tugenda turabira hamwe no kuvuga ngo ibintu nka bitatu. Turaraba umurwi w'indwara ingene witwa, turaba indangura kintu kumbure, hama duce turaba mbega hirya no hino ku isi abo babagwaye izo ndwara bangana gute. Hanyuma kandi ngaha ibyo tuza kuvuga byose mwibuke yuko hariho benshi batamenyekana kubera ko bativuje, bataronse uburyo bwo kwivuza. Hirya no hino usanga amavuriro avura abo bantu atari menshi mu bihugu byose, ugasanga hariho n'abazirwaye bapfirare mu masengesho, bajanwa mu byumba by'abasenzi biyumvira ngo ni abazimu, ni abadayimoni, ni ibirozi, ni ibirogano, ibintu nyene nk'ibyo. Rero izi ndwara zo mu mutwe hariho abazirwaye benshi batamenyekana. Kubiyo mpamvu ibibaruro tuza kuvuga muze kumva yuko bitegerezwa kurenga bino kubera yuko hariho benshi batamenyekana. Muri ino migwi rero ishika kuri 6 twavuze ko tugomba kubabwira kugira ngo tuzovuga ibindi byose mwamaze kumva ubwo bwoko bw'izo ndwara canke izo ndwara zigabuwe mu migwi iyi. Izi ndwara zo mu mutwe bita ngo na troubles mentaux canke les maladies mentales kumbure zigawe mu migwi 8, babitandatu nako mikuru, aho tubona uko umugwi wa mbere ngaha muri ino migwi twese uko twayitondeshesheje ari umugwi w'indwara zitwa ngo ni troubles anxieux.
aya matrouble anxieux rero muraza kuntuga kuko hari ibyo usanga kumbure bitoroshe ko umuntu atabitorera amajambo yabyo mu kirundi ijana naho yoba hari ugasanga nyene ntituyazi kuko murabizi neza yuko ntibyoroshe gukura ururimi urujana mu rundi gucutora amajambo yose ijana hari ayaza atakara hari ayaguma uko tukayafata uko nyene ko citwa uko nyene mugabo tukumva neza na neza ico vyerekeye aya matrouble anxieux rero bavuga ngo ce sont des affections psychiques caractérisées par une peur et une inquiétude excessive persistante et disproportionnée par rapport au danger réel qui perturbe significativement la vie quotidienne de la personne. Ndabisomye mu Gifaransa kuko abumva Igifaransa baca bavyumva neza umuntu atiriwe arabisigura ko baba batavyumva neza naho kumbure no gufashanya ko nababwiye ko kwitega umutego ngo ibi bintu byose ngo umuntu abizane mu kirundi nyene cyo kwitsitso ntivyoroshe usanga nyene hari ibyo dufata uko nyene hanyuma rero ngaha mu kirundi bagomba kuvuga yuko rero ngo aya matrouble anxieux uyu mugwi witwa ngo ni umugwi w'indwara zo mu mutwe zitwa amatrouble anxieux bavuga ko ari indwara zo mu mutwe zirangwa cyangwa zerekanwa zigaragazwa caractérisées par zigaragazwa nuko umuntu agira ubwoba akagira n'ikintu cyitwa uruhagarara inquiétude kandi ubwo bwoba n'ubwo ruhagarara akabigira ku rwego rwo hejuru atinya cyane ahagarika umutima cyane ubigwaye kandi uko gutinya no guhagarika umutima bikaba persistant bigumaho nisi ibintu biza ngo umunsi umwe bibe biheze aravyamana hanyuma kandi ugasanga biri disproportionné par rapport au danger réel ugasanga ubwo bwoba bwinshi umuntu afise n'ubwo ruhagarara rwinshi umuntu afise kandi vyamaho birenze urugero ugasanga ngo ntaho bihuriye n'ikintu atinya ugasanga umuntu atinya ngo mu gitanda hari imbeba ugasanga umuntu atinya ngo mu nzu hari inzoka ugasanga umuntu afise ubwoba bw'ikintu kanaka hama ubwo bwoba nuko kugira uruhagarara akavyamana kandi ugasanga ntibihuye mu by'ukuri nico kintu atinya iyo danger réel hanyuma kandi bakavuga ngo izi rero izi troublements anxieux zirahungabanya bimwe biboneka que perturbe significativement la vie quotidienne de la personne birahungabanya bimwe biboneka ubuzima bwa misi yose bw'uzigwaye ivyo rero ni ivyo bita amatrouble anxieux niyumvira yuko nk'uyu mugwi wa mbere muca muvyumva iyo umuntu ubona akaza ubwoba no guhagarika umutima kandi akabigira cane ku rwego ndenzarugero hanyuma kandi akavyamana ariko warabe ico kintu atinya ubwo ico kintu afite ubwoba ugasanga mu by'ukuri ntaho gihuriye n'ubwo bwoba umuntu ntiyarakwiye gutinya ngo hari imbeba ngo acatinya ngo abe yohunga n'inzu uca wumva yuko azoba afise amatrouble anxieux hanyuma rero kuri uno mugwi wa mbere bita ngo amatrouble anxieux bavuga yuko ngo abantu baba imiliyoni 301 imiliyoni 301 canke n'umwe ntubazo miliyoni 301 abantu bangana gutyo ni miliyoni ni kuvuga 301 ngo bari bazirwaye mu mwaka wa 2019 ivyo n'ibiharo byo muri 2019 urumva ko ubu bitegezwa kwa byariyongereye byarahindutse hanyuma bagacavuga ngo muri izo miliyoni 301 imiliyoni 58 zari zigizwe n'abana hamwe n'imiyabaga les adolescents bajya ba imisore n'inkumi bo mu myaka navuga ngo ishushe y'ubuyabaga bariko baragera mu bigero kumbure bava mu bwana baja mu bigero les adolescents rero nuko bimeze ni ibyo biharuro miliyoni hafi 301 canke n'umwe z'abantu ku isi muri 2019 bari bagwaye izi ndwara zitwa na trouble anxieux hanyuma muri izo miliyoni 301 canke n'imwe miliyoni 58 zari zigizwe n'abana hamwe n'urwaruka ruvuga ngo ruri mu myaka ya adolescence murumva yuko rero ibitigirisi bikeya ku isi hanyuma
tuje ku mugwi wa kabiri. Umugwi wa kabiri kuko turiko tuvugana kuri répartition des troubles mentaux. Umugwi wa kabiri nawo ni umugwi w'indwara zo mu mutwe bitangwa na depression. Ni depression hari hejuru twabonye ko depression na anxiety ari bimwe mu bintu bya mbere bikaze bigwiriye cyane muri societe, abantu babigwara ari bo benshi. Depression navuze ngo umuntu afite depression aba bagombye kuvuga gute ngaha mu gifaransa bavuga ngo c'est une maladie psychique fréquente qui par ses troubles de l'humeur perturbe fortement la vie quotidienne. Depression, toute depression ni bagomba kuvuga ko ari indwara yo mu mutwe ikunze kuboneka cyane, ikunze kuba mu bantu aho ngusanga rero ngo uravye ukuntu ihungabanya umuntu ngo ifatira cyane ukuntu umuntu usanga umengo navuga ngo afise agahinda, umengo arihebuye ukuntu ariranze, trouble de l'humeur aba abonekana ko nyine yihebuye, citse intege, ari umuntu nyene ubona ko umengo nta si hari, umengo nyene novuga ngo zaramaze kumugira ukuntu umuntu nyene afise depression. Akavuga yuko rero iyo ndwara ya depression yo mu mutwe igirane ihungabanya nayo nyene cane ku rugero ruboneka, abasanzwe bagize ntibayigwaye ku rugero rutari rutoya. Ibiharuro navyo bivuga yuko abantu baba imiliyoni 280 ari bo bari bayigwaye mu mwaka wa 2019. Muri ico gihe ngo imiliyoni 23 bari abana hamwe n'aba adolescent abageze mu myaka y'ubuyabaga. Murumva ko ndaho nyine kino gitigiri ari gitigiri kinini ya cane c'abarwaye iyi ndwara yo mu mutwe yitwa depression. Aha rero tubonye imigwi ibiri itubwiye neza izi ndwara zo mu mutwe, imigwi ibiri ku migwi 6. Twabonye umugwi wa mbere ko ari trouble anxieux, tubonye umugwi wa kabiri ko ari depression. Turabonye n'ibitigiri bihari ingene bivugwa cyangwa se ingene bingana, kandi turabonye ko ari ibitigiri bitari bito, ari abantu benshi bagwaye izi ndwara. Hanyuma mu mugwi wa gatatu ni umugwi w'indwara bitangwa na trouble bipolaire. Iyo trouble bipolaire nayo ngaha mu gifaransa definition officielle ivuga ngo c'est une maladie mentale chronique caractérisée par des changements d'humeur extrêmes alternant entre des périodes d'exaltation, c'est-à-dire entre parenthèses manie ou hypomanie, et des périodes de dépression. Aha muri uno mugwi wa gatatu w'izi ndwara zo mu mutwe, uyu mugwi bita ngo ni trouble bipolaire, begomba kwerekana ko ngo ari indwara yo mu mutwe mugabo umuntu aba amaranye igihe kirekire. Hanyuma kandi ngo iyo nayo ngo ibimenyetso byayo biyerekana ngo ni yuko habaho des changements d'humeur extrême, umuntu arahindagurika uko asanzwe ameze. Ugasanga dufate nk'akarorero uruhande rumwe kuko ngabavuga ngo alterna entre des périodes d'exaltation. Bavuze période d'exaltation bagomba kuvuga bya bihe umuntu aba anezerewe aguma nyene yanima abantu avuga udukuru twinshi, utujambo twinshi dutwenza, inkuru za kahise, bya bintu nyene byumva ngo byanima abantu iki niki. Urumva nibihe umengo aba ari umuhappy, mugabo akurikirana ukabona uko kunezerwa kwiwe ni ukunezerwa ndenza rugero kutari normal, kutari novuga ngo kutameze neza, ukabona ati ibi bintu mugabo birarenze urugero. Uyu muntu kumengo akavuga ntaheze, akavuga abantu bagatwenga, ariko we ugasanga nyine agumana amajambo menshi. Ugasanga niba ari nk'umuntu yakunda icongereza kumavuga icongereza nyine cinshi, ugasanga muri ico gihe aravuga ntaheza. Muri ico gihe rero abafise trouble bipolaire yahinduye uzeye son état d'humeur d'une façon extrême. Hanyuma kandi haba hakaze cyane kijanye no na morale cyane, agakora ibintu cyane n'inguvu n'umwete mwinshi, mugabo ngo ibyo navyo ngo ntibiguma, ngo ntibyamaho. Hari igihe umusanga mu wundi mwanya naho byahindutse, ugasanga naho hariho des périodes de dépression. Depression rero twamenye ko umuntu umengo arajonjogoye, umenga aracitse inkokora, umenga arihebuye, umengo nyene afise agahinda canke akabonga sinigendo bivuga.
ibintu nyene nk'ivyo ukabona umengo naho abandi banezerwa wewe si hari umengo ari mu yindi si, ubwenge ukamengo hari ikintu cabuhwikiye. Rero muri ico gihe trouble bipolaire urumva yoyo irabivangavanga, iravanga ibijanye no kubaho ufise depression, ahari ikavanga novuga ngo ibijanye n'uko umengo umuntu aragirane arashwashwanuka, agakerebuka, agacangamuka, agushapuka canke gucapuka sinzi bivana. Rero nibaza ko ngira ngo ntavuze menshi cyane kuko murazi ko ari igihe umuntu avuga n'ubundi yibaza ngo ariko arabishimikamo cyane ngo muvyumve, mugabo ugasanga n'ubundi yatwaye umwanya muniniya. None rero nizera ko muvyumvise. Les troubles bipolaires nuko zimeze, c'est une maladie mentale chronique caractérisée par des changements d'humeur extrêmes alternant entre des périodes d'exaltation et des périodes de dépression. Kuri uyu mugwi w'izi ndwara zo mu mutwe rero bavuga ngo muri uyu mwaka wa 2019 abari bagwaye izi ndwara bashoboye kumenyekana ngo bababa imiliyoni 40 z'abantu kw'isi. Naho nyene murumva ko atari bakeya, n'ahari kw'isi yose mugo numva ahantu hari imiliyoni 40. Hejuru twabonye amamiliyoni 280, ahandi amamiliyoni 300. Urumva yuko abantu bagwaye izi ndwara ari benshi cyane kw'isi. Tubandanije rero turabire hamwe umugwi wa kane. Umugwi wa kane nawo w'indwara zo mu mutwe ni umurwi uhurikiyemwo ivyo bita ngo ni schizophrenie. Iyo schizophrenie nayo canke schizophrenie bivana n'ingene bamwe n'abandi basoma, ni bya bindi rero bavuga ngo ni bisazi, bavuga ngo umuntu yasaze. Ni nabyo rero wumva abandi bashaka kwegera ko byose ngo umuntu agwaye indwara zo mu mutwe ngo yasaze. Rero iyi nayo bavuga ngo c'est un trouble psychiatrique caractérisé par une altération de perception de la réalité, des pensées, des émotions et du comportement. Ayi naho kumbure ngira ngo dufashanije mu Kirundi bigomba kuvuga ngo iyi ndwara bita schizophrenie, bavuga ko ari indwara yo mu mutwe ifise ibimenyetso by'uko umuntu usanga habayo altération de perception de la réalité. Ugasanga umuntu uko wewe abona canke yakira ukuri kw'ibihari, ugasanga hagezene yarengewe novuga ngo umutwe hiwe harengewe, byagizene byamurengeye ibibazo, ingorane iki, nukuvuga ugasanga habaye ikintu hanyuma aho kucakira nk'uko cabaye ugasanga camunaniye, nuvuga ngo kudigera, kwakira camurengeye. Urumva novuga ngo ubwenge bwiwe canke se umutwe hiwe haba hananiwe no kubyakira. Umuntu rero akenshi kandi urumva ko kiba ari ikintu kibabaje, kiba ari ikintu c'umunezero. Naho muri bya bindi by'iyobokamana tubwirwa yuko hazogirwa umuntu agasarishwa n'umunezero, mugabo ngaha mw'isi musarishwa n'umunezero nibaza yuko ayo makangira ngo si menshi, ngira ngo ntagwiriye. Kubw'iyo mpamvu rero no kuvuga yuko rero umuntu akwiye kumvamwo yuko akenshi mu mutwe harengegwa, hakaranirwa no kwakira ukuri kw'ivyabaye, kubera ko umva umengo biragoye kuvyiyumvisha kubera ko biba ari ibintu bibabaje. Hanyuma kandi ngo umuntu muri uko kurengerwa kwiwe kumushikana kuri urwo rugero rwo guturubura, rwo gusara, rwo gupayuka, ashobora kunanirwa no kwakira ivyiyumviro, akiyumvira gushika harengerwa, cyangwa ugasanga ni ibi emotion, ibigumbagumba, naho nyene ngo bikamurengera ama emotion. Hamwe rero n'inyifato, ibintu nyene nk'ibyo ngira ngo aho birumvikanye. Iyo schizophrenie rero ko ari kuri rwagwego umuntu agera igihe akarengerwa neza hanyuma akaja mwibarabara akagira akiruka akaba nyene novuga ngo niwe musazi rero nyamusazi, niko twovuga kumbure. Muri ico gihe rero bavuga yuko ngo muri mu bijanye n'ibiharuro bavuga yuko ngo hafi miliyoni 24 z'abantu kw'isi nibo barwaye iyo ndwara muri uno mwaka wa 2019. Tubona yuko bino biharuro twabaronkeye ari ibyo muri 2019, ariko mugabo irevwe yuko iyi myaka hafi 6 yose kwiye hari ibindi biharuro bigezweho
umuntu yogira nti yokumva bigezweho. Rero ni ukuvuga yuko ico gihe imiliyoni zababa 24 z'abantu ku isi nibo bari bagwaye indwara ya schizophrenie, ku rwego no kuvuga kwa hano umuntu aturubura akaja mw'ibarabara yarengewe vyase no kugira nti kubwo ibyamubaye ko amarangamutima n'ibindi bigatuma umuntu aturubura akagira nti. Umugwi wa gatanu wa zino ndwara zo mu mutwe ni umugwi w'indwara bavuga ngo ni trouble de l'alimentation. Iyo mugwi rero w'indwara zo mu mutwe bavuga ngo ni trouble de l'alimentation, définition yo bavuga ngo il se distingue par une perturbation grave du comportement alimentaire. Bagombye kuvuga ko kuca babisigura bavuga ngo le fait de manger trop, beaucoup, je dirais bien, ou trop peu, ainsi qu'une grande préoccupation concernant la taille et la forme de son corps. Uyu mugwi w'izi ndwara bita ngo na trouble de l'alimentation ni indwara zo mu mutwe ngo zibonekeza ngo zifate ku kuntu umuntu agira inyifato bijanye n'ingene yifata ku bijanye no gufungura. Ngo ashobora kurya cane umuntu agasanga asigaye arya umengo afise novuga ngo abashitsi mu nda, afise ibisigo mu nda ahereza ukamengo si wari karabirya. Umuntu akarya cane ku rugero rwo hejuru utigeze kumubonako, canke naho ntarye cane ahubwo ngo akarya duke cane tubaho. Kandi ngo muri ico gihe ngo akenshi yaba urya cane canke urya bukebuke gusanga mu mutwe ahungabanijwe cane n'umwitwarariko wataye yiwe y'umubiri wiwe, umutumba wiwe, kuburya cane ugasanga ni nkaho menga ashaka ngo abe munini, aba yumva umengo uko angana siko yategezwa kungana. Ugasanga rero ngo arya cane cyangwa ugasanga uri nawe ahisemo kuheba kurya akiduruhuha nkaho mengo afite conviction muri we imwemeza neza yuko ari munini ya cane ahubwo yarakwiye gupunguka akagira agataye gatoya. Muri ico gihe birakreya soit anorexie mentale canke appétit mentale, sinzi kubatajya dukunda kuvuga ngo ni anorexie mentale, umuntu akumva ko yishizemo ko mengo yoba ari munini cane ntagomba kurya, agomba gupunguka. Abigize gutya akavyimenyeza mu mutwe aragera igihe amenyera yuko atapete adashaka kurya. Mu mutwe ibihimba bijejwe kumwumvisha yuko akwiye gufungura bikagira bigaceceka, uyu muntu agatagira anorexie mentale, ntashake kurya kubera ibyo yishizemo no kubera uruhagarara afise canke stress afise. Ariko mugabo mu by'ukuri umubiri wowe uri kurasuffering, uri kurahangayika kubera yuko umuntu ari karanka kurya kandi umubiri urasonda. Mugabo mu mutwe kubera yuko hariho parti yagize yahungabanye, gasanga rero ibintu nyine byarahuraguye. None rero tuno mugwa ngo ni trouble de l'alimentation, urumva nayo nyine ni indwara yo mu mutwe kugira amapeti arenze mu rwego cyangwa se ku rwego rutumvikana gatahurutse kandi umuntu atari ko yamye ashobora kuba indwara. Muri ico gihe bavuga rero ngo muri uyu mwaka wa 2019 ngo abantu baba miliyoni 14 ngo bari bagwaye iyi ndwara yo mu mutwe ifatiye ku bijanye no gufungura. Kandi bacavuga ngo hafi miliyoni 3 muri izo miliyoni 14 ngo bari bagizwe n'abana hamwe n'imiyabaga baba twita ngo ni abadolescent. Urumva yuko naho nyene ico gitigiri si gitoya. Umugwi wa nyuma muri zino migwi 6 tuko turavuga rero tuvuga indangurakintu zawo kugira ngo izi ndwara muzumve zarizo bwoko bwazo n'ingene zifata n'ibimenyetso byazo. Ni umugwi w'indwara witwa ngo ni trouble du comportement. Iyo trouble du comportement nabo bavuga ngo englobe un large spectre de comportements perturbateurs et persistants qui s'écarte des normes sociales et des attentes de l'âge, affectant la capacité de l'individu à s'adapter à son environnement et à établir des relations saines. Uyu mugwi w'indwara bavuga ngo ni trouble du comportement, bavuga ko ari umugwi w'indwara uburikiyemwo uburuze uburwayi bwinshi, uburwara bwinshi,
harimwo ubukomportema bwinshi kuko uyu mugwi n'umugwi ujanye n'inyifato nyinshi umuntu agwaye ashobora kwifata mugabo izo nyifato ukurikiranye ngo usanga ni inyifato zinyuranye n'amategeko yo mu kibano, imico n'imigenzo, uko sosiyete itunganijwe. Ko nk'ubuya turazi novuga ngo amategeko mu kibano ko kizira gufata umuriro ngo uturire inzu y'abandi, ko kizira ngo gurupire ku muntu ariko arirenganira ngo mukubite umuteme ugirente. Urumva ya mategeko yo mu kibano, des normes sociales et des attentes de l'âge. Urumva rero ngo umuntu yagwaye ingwara agira inyifato itandukanye n'inyifato normale, no kuvuga inyifato y'umuntu muzima, inyifato y'umuntu akomeye. Kandi iyo nyifato uwo muntu yifashe ibonekana ko atari inyifato y'umuntu muzima, iba ari inyifato inyuranye n'ivyo lo sociale yiteze ku muntu, kandi iba ari inyifato inyuranye n'imyaka afise. Umuntu arakuze afise imyaka 30 mugabo ugasanga ariko yifata nk'umwana. Muri ico gihe urumva yuko abafise trouble de comportement, abafise kino kibazo kino ndwara yo mu mutwe iri muri uno mugwi wa 6 turiko turavugako. Nuko rero bakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, ni hano rero tugomba duhave dusozera kino kiganiro cacu Yaga Muganga. Murumva yuko rero dusozereye ku mugwi wa 6 wizi ndwara zo mu mutwe, aho twereko turabira hamwe icigwa c'indwara zo mu mutwe, turabiye hamwe imigwi 6. Uyu mugwi wa 6 tubonye yuko rero uyu mugwi usanga ugizwemo n'inyifato comportement ziri bizarre zitandukanye n'ukuntu imico n'imigenzo indero rusange dufise twigishijwe muri societe gusonera abo tubana, abo tungana, abaturuta, abo dusanze mu byabo. Ugasanga ivyo bintu uwo muntu yagwaye izo ndwara biramugora, akagira inyifato itandukanye n'uko angana. Ukabona ko ibintu ariko arakora ari ibintu n'umwana atokora, kandi ugasanga mugabo ni ibintu bihungabanya lo sociale, ikibano, ababanyi, ubwigenge bw'ababanyi. Hanyuma rero ugasanga kandi ngo izo nyifato ziraffecta la capacité de l'individu à s'adapter à son environnement et à établir des relations saines. Izo nyifato tuvuga ngo na trouble du comportement zirabangamira cane urugero rw'umuntu ingene ashobora kwiyumvira, gufata ingingo, n'ingene ashobora kumenyera kubaho muri societe no muri situation kanaka aba arimwo. No kuvuga ibidukikije, ibimukikije, kandi umuntu akikijwe n'abantu n'ibintu. Ikindi naco kandi ngo biramugora kubana n'abantu neza. Umuntu afise trouble du comportement, umuntu arwaye indwara yo mu mutwe iri muri uno mugwi wa 6, biramugora ngo kwetablir des relations saines, kubana n'abantu neza kiramugora, kiramunanira. None rero nuko kino gice ca mbere muri kino cigwa cacu twari dutumbereye rero kubabwira iyi migwi 6. Tubibutse mu majambo make imigwi 6 tubonye umugwi wa mbere ko ari umugwi w'indwara witwa ngo trouble anxieux. Tubonye kandi umugwi wa kabiri ko ari umugwi w'indwara zo mu mutwe zitwa depression. Tubonye kandi umugwi wa 3 ko ari umugwi w'indwara zo mu mutwe zitwa trouble bipolaire. Tubonye kandi umugwi wa 4 ko ari umugwi w'indwara zo mu mutwe zitwa schizophrenie canke schizophrenie, bivana n'ingene umuntu asoma aho usanzira ko atakosa ririmwo. Umugwi wa 5 nawo tubonye ko ari trouble de l'alimentation. Umugwi wa 6 nawo tubonye ko ari indwara zo mu mutwe bita ngo ni trouble du comportement. Ibi bintu byose ndondaguye aha haruguru twabivuze neza, ugomba kuvyumviriza, wovyumviriza neza ukabiraba kimwe cyose nivyo twakivuze ko ingene bimeze n'ingene bifata umuntu. Kuko nk'ubu wabikurikiranye neza, ubonye umuntu agwaye indwara zo mu mutwe, urashobora gutumenya ngo uyu muntu agwaye indwara yo mu mutwe yo mu bwoko bw'ibi. Hanyuma gutyo ugatumenya ikibazo yagize, ushobora no kumenya n'ingene umufasha. Hamwe twobandanya tukaganira ibitari bike by'ingene umuntu ashobora kugira kwifata imbere canke se mu kibano igihe ari kumwe n'umuntu ameze gutyo. None rero ni hano kino gice ca mbere tukigarukirije. Tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha, aho tuzorabira hamwe igice ca kabiri. Muri ico gice ca kabiri naho tuzoraba ibitari bike, turabe ibishobora gutuma izo ndwara zihaba, les facteurs de risque,
ibintu bishobora gutuma umuntu abangamirwa akarigwa canke aba yoba mu mugwi w'abantu barwaye izo ndwara. Dushobora turabira hamwe nico twavuga ngo ni impact et conséquences, tuzoraba ingaruka z'izo ndwara ni n'uruhara zifise canke se ziriko mu bijanye n'imibano muri societe. Turabe mbega zonona iki ku rugero rungana iki, zifise ingaruka mbi izihe. Hariho n'ibindi byinshi tuzorabira hamwe ngahaye, kugeza aho tuzorabira hamwe rero n'ingene umuntu yogirane yoshobora kubyifatamwe. Nuko rero munyemerere bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, ndabasezere tugarukize ngaha. Mwagize neza kudukurikirana, mwebwe bashasha tubasabe kwiyabonesha, mufende kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi rwa telefone yanyu, ari icongereza canke ari Gifaransa. Hama mufende kuri iyo nzogera canke se kuri iyo nkengeri, werekane ko wifuza ko ayo ma notification yose uyaronka. Hanyuma uzozaronka ibiganiro byacu. Dufise ibiganiro byinshi byiza biryoshe by'iyobokamana, ikiganiro gitondo gishasha iminsi yose cyo mu gatondo. Dufise ikiganiro Yaga Muganga arico ciki tuvuganamwe ibya sante. Dufise n'ikiganiro cyitwa utuntu n'utundi tuganiramwe ibintu bitandukanye byo mu kibano, nk'ubu twarabagishikije ikiganiro cyavuga ku matati mu ngo n'imiryango. Ico cari kijanye n'utuntu n'utundi bivuga ku bijanye n'ibikunda kuba muri societe, byogirane byodufasha twokuramwe impanuro, tukamenya ingene umuntu adwifatamwo, tukigishanya, tukibutsanya, byose bigashishikara kugenda neza. Turafite n'ikiganiro cyitwa umutsima w'ubugingo, gifishe intumbero zo kuganira namwe mu buryo bwo kwiga inyigisho za Bibiliya, inyigisho z'ijambo ry'Imana. Ibyo byose rero uko Imana idushoboje, uko imyanya ibonetse, uko ivyuma bitwemereye, uko imyanya itwemereye, uko ibibanza bishoboka, duhora tugirane dufata ibyo biganiro hanyuma tukabibashikiriza. None rero nuko naho ubutaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro bisanzwe bitishwa kuri rubuga rwitwa Ntambwe TV, musanzwe mushikirizwa na jewe nyene Janvier Manirambona. Naho ubutaha.